Hello, good day. For those who don't know me, abatanzi nitwa Audrey Muco w'Intore, nkaba nserukira East Free TV. Uno munsi nje ngaha kugira ndabifurize Happy Canada Day, nje kubifuriza Canada Day nziza kuba Canadien cankwe abarundi baba Canadien bari muri Canada, nje aussi kwifuriza abarundi bose iyo bava bakagera independence nziza, igihugu cacu ciza c'u Burundi. Uno munsi ni le 1er juillet, niho munsi caronka intahe yo kwikwira mu 1962, hama Canada nayo yaronse ubwigenge nka Canada, nk'igihugu citwa Canada le 1er juillet aussi mu 1867. Uno munsi rero East Free ije kubabwira ati Happy Canada Day and aussi Happy Burundian Independence. Twashaka kubifuriza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira, aho muri hose muri kumwe n'imiryango yanyu, muhimbaze neza ivyo mukora vyose, arakantu mwihereza kabatembe neza. Turabubifurije umunsi mukuru wo kumererwa neza w'ubwikukire. Ndibwa kera bavuga bati, abazungu bahora bavuga ngo zana amata, zana amasoro, zana amagi. Uno munsi uvyihereze, wihereza ayo magi, wihereza ayo mata, wihereza ayo masoro, mbese umanutse ushoze n'akandi, kubera n'umunsi mukuru mwiza wo kwikukira. Mugabo nagomba ndababwira ka histoire gatoya ncishemo uno munsi video. Ntituza kudevelopa, ntituza kuvuga ibintu byinshi birebire, tuje kuvuga sekwa. Reka ndababwire gatoya gusa nyarukije niki ukwikukira nyako, niki ku gihugu. Ukwikukira nyako ku gihugu nk'u Burundi par exemple niki, cankwe ukubonera kuki? Ukwikukira nyako ku Burundi cankwe ku gihugu Canada nyako ngene umuntu akubona. Mga muri East Free TV twavuga yuko bihagaze mu bintu bimwe bimwe, twavuga nko kuri liberation, kuba uri libre, ufise freedom, ta muntu aguhagarara ku gakanu. Ikintu ca kabiri ni equity na empowerment, surtout nganko muri Canada. Ikintu kindi naco ni resilience, ukaba uri resilient. Ikindi kintu naco umuntu uvuga ati arikukira ni self sufficient, ukaba ufise economic empowerment, economic development, ushobora gutunganiriza n'abanyagihugu bawe bakaba bafise freedom yo gushikiriza ikiri ku mutima, ikibabakiye, ata wanja wangura, ata n'umuntu abarigwara, kandi bakishira bakizana mu gihugu cabo. Hama igihugu naco kikaba gishobora no kubatunganiriza mu bikorwa vya misi yose. Iko niko kwikukira East Free niko bibona. Mbega wowe aho uri ubibona gute? Ukwikukira ukubona gute? Eske urikukiye vy'ukuri cankwe biri cari vya bindi vy'abakoroni baduca hirya no hino ukamengo ntitubona urundi rwenge basigaye bakoresha? Mugabo no munsi ntituje kudebata, ntituje kuvuga amajambo menshi, tuje kubabwira bati Happy Canada Day, Happy Independence Day pour le Burundi. Turabifurije umunsi mukuru mwiza uvuye ku mutima. Dusa abantu benshi badukurikirana kuri chaîne, mugabo bataragira s'abonner, murashobora kugira s'abonner cyangwa subscribe kugira tubandanye tubazanira ibintu byinshi byiza ngaha kuri chaîne ya East Free TV. Merci beaucoup, merci. Muhimbaze umunsi mukuru mwiza n'imiryango yanyu aho muri hose, ata wanja wangura, munezerwe, muhimbagwe. Bye bye, mumererwe neza mwese.